Bujumbura ibicishije ku gisata kijejwe ubutumwa bw'abarayike irabatumiye mwebwe mwese muhurikiye mu mihari n'imigwi yose y'ubutumwa bwa Eklezia Katolika eka mbere n'abatayirimwo mw'ihwaniro ridasanzwe ry'urwaruka forum des jeunes yabateguriye uyu mwaka. Iryo hwaniro ritegekanijwe kuva ku igenekerezo rya 12 ukwezi kwa Myandagaro gushika itariki 15 ukwezi kwa Myandagaro uyu mwaka turimwo, rikazobera mu kigo foyer de charité cy'Ubujumbura ku civugo c'imikirongo akanyamuneza mu kwizigira. Gwaruka mwese muri mu maparuwasi yose ya Vikariya ya Muramvya na Buhonga kaza dusanganirwa n'umukama ku murambi wiwe mweranda wabiganza bigaba inyambo atanga atitangiriye itama. Mwebwe namwe gwaruka muri mu gisagara ca Bujumbura cane cane mu mavikariya ya Gihosha na Saint Michel zidukane niyonka dutera impundu rugira tumushemeze tumuhaye nkako niwe soko ry'ubuzima niwe kandi dukesha uburaro n'uburamuko. Uzoha umwanya mwiza wo kuronswa inyigisho nkomeza kwemera zidasanzwe gusenga gushengerera Yesu mu Karisiya inkuka za misa eka mbere muronke n'akanya ko kubaza ibibazo kuvyo mudatahura vyerekeye kwemera kwacu. None rero turabasavye ngo mwitegure ku mutima no ku mubiri kugira ngo iryo hwaniro ritari riherutse kuba muri Diyoseze nkuru yacu ya Bujumbura rizodukaburire twese ukwemera maze tubashe kwigana Yesu Kristo atwiha mu masakaramentu. Gwaruka tumira mugenzawe nawe atumira mugenzi we aheze nawe atumira mugenzi we maze twese tugabanye ibyiza by'umukama.